Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu ntara ya Muyinga, komine Muyinga, zoni Rugari, aho abanyagihugu bakoze ibishoboka byose kugira ngo birwaneho igihe umupolisi yarashe umunyagihugu amuziza ubusa. Ibara ryaraye riguye, umupolisi yarashe umunyagihugu, abanyagihugu nabo bakubita umupolisi hafi yo kumugandagura. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko abarundi bamaze gushira ubwoba kandi ko bashaka gukuraho ubu butegetsi bwa CNDD FDD. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku mabi ari gukorwa n'iperereza ry'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye bikaboneka neza ko abizi neza kandi abizi akaba ntaco ari kubikoraho. Turababwira uko yabigenje kugira ngo Padiri ntiyicwe, aho yahamagaye urongoye iperereza ry'u Burundi akamuha amasaha 24 kugira ngo uwo mupadiri abe yabonetse, mu gihe amakuru adushikira yemeza ko abatwara iperereza bari bemeje ko bagiye kumugandagura. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Burundi, intara ya Muyinga, komine Muyinga, zoni Rugari. Ibara ryaraye riguye, umupolisi yarashe umunyagihugu, abanyagihugu nabo bakubita umupolisi bikomeye cyane. Iryo bara ryabaye ejo hahise ku igerekerezo rya 16 ukwezi kw'icumi 2024 hagati y'isaha 9 n'isaha 10 z'umuhingamo. Byose byabereye ku mutumba Gatongati. Uwo yaraye agandaguwe yitwa Mbarushimana Oscar batazira Zamburi, umugabo w'imyaka 44 yari yubatse asize abana 5 n'umukenyezi umwe. Intandara ya byose ni umunyagihugu yiketswe ko yarazanye inzoga zitemewe n'amategeko, fraude, zikunda kuva mu gihugu ca Tanzania zinjira mu Burundi, cyane cyane muri iyo ntara ya Muyinga ihana urubibi n'ico gihugu ca Tanzania. Tubanze tumenyeshe ko kuri uwo mutumba muri zoni Rugari hasanzwe hari ikirindiro c'abapolisi. Abapolisi 3 bo kuri ico kirindiro aribo Opije Rubusheri, Oronari Serije Irakoze, Berize na Caporal de Police Chef Inahazwe Godereve batazira mama wa leta baramanutse bava ku kirindiro bakwirikira umunyagihugu yari ku ipikipiki bari biketse ko yinjije izo nzoga zitemewe n'amategeko azikuye muri Tanzania. Abapolisi bashitse aho benshi bita kwirigara, ni ku gasantere ko ku mutumba wa Gatongati hakunda guteramira abantu benshi. Bashitse bategeka abanyagihugu bahategeramiye kwerekana iyo uwo muntu aciye. Abanyagihugu bishuye abapolisi ko atawe babonye. Abapolisi bace batangura gukarira abanyagihugu babasohora aho bari bataramiye mu bunywero. Niho haca haduka gusamirana hagati y'abanyagihugu n'aba bapolisi. Abanyagihugu baba babwira abapolisi ko boreka kubahohotera, basohora aho bataramiye. Induru yarabaye nyinshi kuko n'abandi banyagihugu bahavuye biyongera ku bwinshi. Bidatevye umupolisikazi Ninahazwe
Godeleve azwi cyane ku izina rya mama wa leta yaciye yikora ku nkoho yari afise aca atangura kurasa mu banyagihugu. Ubwo nyine urusoro rwaciye rufata wa munyagihugu Mbarushimana Oscar Samburi aca agirwa ko acikana. Uwo munyagihugu yitabye Imana yari arimo mu bariko yivuna akanyota mu bunywero bari aho bita kwirigara. Abapolisi bandi babiri babonye iryo bara riguye bace bayanyaga baca mu bitoki bariruka berekeza ku kirindiro basiga mugenzi wabo inahazwe Godeleve ariwe mama wa leta. Ibintu ntibyoroshe kuko abanyagihugu bace batwarwa n'agashavu. Mu gashavu kenshi abanyagihugu bamaze kubona Zamburi apfuye bace basimbira kuri wa mupolisikazi mama wa leta bamwaka inkoho baca batangura kumukubita ahabishe aharyoshe. Baramukubise cyane amabuye yo mu mutwe acika ahinduka ikiruruma. Isura rwose irangirika cyane, amaraso menshi yagumye avirirana. Nyuma y'akanya gato hace haza abapolisi benshi baje gutabara, baje barasa kugira bateshe abo banyagihugu bariko barakubita uwo mupolisikazi. Abanyagihugu bace bayanyaga bose bariruka. Abapolisi basanze ikiziga ca Mbarushimana Oscar kiryamye iruhande ya wa mupolisikazi mama wa leta ariko avirirana. Abapolisi bace banyarukana mugenzi wabo mama wa leta ku bitaro bikuru by'intara ya Muyinga ari naho ariko avurirwa. Nayo ikiziga co yitabye Imana kiri mu buruhukiro, aho nyine naco abanyagihugu baraheba akarengwa ko batazigera bagishingura. Amakuru kwakuye kuri uwo mutumba yemeza ko abanyagihugu bahavuye basubiza inkoho bari batse mama wa leta ubu iri mu minwe y'igipolisi aho imuyinga. Ayo makuru nyine ava aho ahabereye iryo bara abandanya yemeza ko abanyagihugu barahiye bakarengwa ko badahamba uwo munyagihugu yitabye Imana wamugandaguye adaciriwe urubanza n'abo bari kumwe. Abanyagihugu bo bavuga ko abo bapolisi bari bajanye no gukora ikibi, ubona ko bamwe kubona mugenzi wabo akoze ibara baciye bayanyaga barahunga, ari nayo mpamvu basaba ko bohanwa imbere y'uko bashengura uwabo. Uwifuza gushigikira abo bagize ibyago yakwiye kubashikira mu rugo kuko ibyakozwe birateye isoni kandi birababaje. Ibi akaba ari ibintu biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi kandi biteye ubwoba, byerekana ko byanze bikunze aho Ndayishimiye agejeje igihugu ari habi cyane kandi ko akigejeje ku rugero rubi cyane. Tugaruke ku nkuru y'inyuruzwa rya Padiri Ndayikengurukiye yazize iki kandi ni iki cyamutabaye. Ido nido kwikubagurwa rya Padiri. Muri benshi mwatwandikira mutubaza ico Padiri Olivier Ndayikengurukiye yoba yarakoze catumye iperereza ry'u Burundi rimukorera amabi araho. Uyu munsi twashimye kubasangiza ibyo twashoboye kumenya mu byashikiye uyu mupadiri wa Eklezia Katolike. Tubibutse ko Padiri Olivier Ndayikengurukiye avuka muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura rirare. Ari mu muryango w'abamisiyoneri ba Afrique. Asanzwe arangurira ubutumwa bwiwe mu gihugu ca Mozambique. Ibyago bya Padiri Olivier Ndayikengurukiye. Padiri Olivier Ndayikengurukiye yagize ibyago mu gihe yari mu karuhuko mu Burundi. Hari haciye igihe gito ahejeje ikiruhuko c'amezi abiri aca asubirira muri Mozambique. Niho yabona ko pasiporo yiwe iri mu guheza igihe aca asaba kugaruka mu Burundi kurondera iyindi pasiporo. I Bujumbura yashikiye mu kigo ca Kongere cy'abapadiri mw'irohero. Mu nkuru ya mbere harabayemwo agakosa, ntabwo yaba ikiriri, yaba ngaho mw'irohero. Umunsi wa gatanu genekerezo rya 4 ukwezi kwa 10 2024 ku mugoroba niho Padiri Olivier Ndayikengurukiye yaje kuramutsa mukuru we. Imbere baraba aho bicara barasangira. Mu gihe bari bacicaye aho hantu niho babona ko hari imodoka iguma igenda igaruka hafi yabo. Bibatera amakenga baca barafata ingingo yo gutaha. Mu gutaha bafashe tagisi imwe. Padiri Olivier Ndayikengurukiye mukuru we
n'umukenyezi wa mukuru we. Tagisi bumvikanye ko ishikana ubwa mbere uwo muryango wa padiri hanyuma ikabona kujana padiri hamwe yashikiye, ariko mu kuvuga aho aba padiri yari yagereranije tagisi hafi y'aho yashikiye. Ya tagisi imushikanye aho yavuze iranka kubandanya ngo imushikane hamwe aba. Padiri nawe yobona ari hafi cane ku buryo atokongera ko ayandi mafaranga, aca ashima kuhagenda n'amaguru. Bugingo padiri yari ashitse hamwe yashikiye agira adodore ngo bamwugururire, niho ya modoka nyine bari babonye yaca ishika. Abayirimwo baterura Padiri Olivier Ndayikengurukiye bamuterera muri iyo modoka, agerageza kwigwanira, bamufuka igitambaro mu maso, bamukubita akantu ku gakomokomo, aca aratakaza ubwenge. Yasubiriye gutora ubwenge yisanga ahantu atazi, padiri mu kibanza kitazwi. Padiri Olivier Ndayikengurukiye ntiyigeze amenya ikibanza yapfungiwemwo, naho ibimenyetso byinshi byerekana ko yari mu minwe y'iperereza canke y'abantu bakorana n'iperereza. Ntabwo yapfungiwe mu busho buzwi bw'iperereza. Amaze gutora ubwenge niho padiri yatangura kuborezwa igufa, abazwa ibibazo bitandukanye. Yabashijwe umwidondoro wiwe be n'urutonde rw'abo bavukana. Bo bavukana bashitse ku witwa Kariste baca bavuga ko ari we bakeneye. Uwo Kariste yarigeze guhunga igihugu, mu nyuma aragaruka mu Burundi. Kariste asanzwe asa na Padiri Olivier Ndayikengurukiye. Hari abibaza ko padiri yoba yafashwe yitiranyijwe na Kariste, ariko biragoye kubimenya. Padiri yarakubaguwe mu buryo butangaje. Hari utuntu bamuzibagura ku ntoki bakongera bakamukubita mu ngingo z'umubiri. Abamufashe bari bafise n'ibintu baza baramupompa buri gitondo, akaca ata ubwenge, akirirwa ameze nk'ikiyingiyingi atagira ubwenge. Kimwe mu bintu bitangaje ni ingene abamufashe bavuga ko batazi umwidondoro wiwe kandi we yafashwe afise pasiporo yiwe. Pasiporo yiwe yarimwo amadolari 500. Igishoboka nuko agifatwa aho bari bicaranye inyuma mu modoka bamusatse, barabona ayo madolari barayatwara, bajugunya pasiporo kugira abandi bari mu modoka ntibamenye ko hari amafaranga bamukuyemwo. Igitangaje, abanyuruje padiri barabonanye n'umuryango. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 10 2024 niho abantu bafashe padiri batangura kwandikira bamwe mu muryango wa padiri hamwe n'umupadiri wo muri uwo muryango yabamwe, asanzwe akorera muri Ethiopia, ariko nawe nyine ari mu karuhuko mu Burundi. Bandika bakoresheje telefoni ya Padiri Olivier Ndayikengurukiye. Aho hose babaza umwidondoro wa Olivier Ndayikengurukiye, ico akora n'iyo aba. Mu nyuma babandanije kwandikira wa mupadiri wenyine, abandi bo mu muryango barabaheba barabareka. Mu nyandiko z'abari bafashe Padiri Olivier baguma berekana ko bakeneye umwe yitwa Kariste. Mu muryango baravuganye, Kariste aravuga ati njyewe ntaco niyagiriza, nditeguye kugenda bamfate nimba ari njyewe bakeneye. Kariste na wa mupadiri bahanye isango n'abafise Padiri Olivier, bahurira kuri messe de officier i Bujumbura, baranicarana basangira agacupa. Niho bamwe bari banyuruje Padiri Olivier baraba mu mashini yabo baca bavuga ko uwo barondera basanze atari Kariste. Padiri na Kariste bati none ko uwo mwari mukeneye musanze atari we, se muduhe Padiri wacu Olivier, abandi ngo tuzobiraba. Inyuma wa mupadiri yaronse ubutumwa buvuga ko bazohabaha Padiri Olivier ari uko babarishe amadolari 20,000. Bya bintu biba bihinduye isura, biva mu bibazo by'umutekano bija mu byo kwiba amafaranga. Gutabariza Padiri Olivier byahindutse byose. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 10 2024 kuri runo rubuga rwaratabarije Padiri Olivier Ndayikengurukiye inyuma y'indwi afashwe. Umwe mu muryango wiwe yari yarariye umutima amenyo arabitumenyesha. Abanyuruje Olivier bari bateye ubwoba umuryango ko bahirahiye bakobishira ahabona wabo batazosubira kumubona. Ariko umwe mu muryango yibuka impanuro twabahaye
twama dutanga ati turwanye inabi, reka tumutabarize. Aho tubishiriye ahabona ikibazo cafashe iyindi ntumbero. Iperereza ntiryashaka kwemera ko rifise ico ripfana n'inyuruzwa rya Padiri Olivier, ari naryo mpamvu bamwe mu bakozi b'iperereza bakoreye ku makuru twatanze nabo bavuga ko bariko barakora amatohoza. Turafise ivyemezo vyerekana ibyo iperereza ryagira rifurugute mu kwagiriza abatari bo ko aribo banyuruje Padiri Olivier. Kunyuruza Padiri wa Eklezia Katolika si ikintu gisanzwe. Ikibazo caraduze cane kirashikira na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise yemeza ko Perezida Ndayishimiye yahamagaye umukuru w'iperereza General Major Ildefonse Habarurema batazira King Kongo, amuha amasaha 24 kugira Padiri Olivier Ndayikengurukiye abe yasubiriye kuboneka. Ildefonse Habarurema yaravuze ko Padiri Olivier adapfungiwe mu iperereza ariko ahabwa itegeko ryo kuba yatoye Padiri muri ayo masaha 24. Ni ukuvuga ko Perezida Ndayishimiye abizi ko mu iperereza aribo banyuruza abantu no mu gihe bataba bazwi iyo bafungiwe. Itegeko ryatanzwe ku wa gatanu mw'ijoro. Ku wa gatandatu Padiri Olivier yaciye aboneka. Padiri Olivier Ndayikengurukiye yabonetse gute? Ku wa gatandatu mu gatondo icizere caragarutse mu muryango w'abapadiri b'abamisiyoneri. Agakuru k'itegeko Perezida Ndayishimiye yari yaraye atanze karabashikiriye. Amakuru dufise arerekana ko n'abakozi b'iperereza bari batanguye kuvuga ngo bagira bakore amatohoza inyuma y'inkuru twatanze ku wa gatanu. Ku wa gatandatu mu gatondo batanze icizere amatohoza yabo arahagarara. Murango ku wa gatandatu ku gerekerezo rya 12 ukwezi kwa 10 2024 mu gihe abapadiri bahurikiye mu muryango umwe bariko barafungura hamwe kuri Avene Muyinga mw'irohero, bagiye babona umunyezamu wabo yinjiza mu nzu Padiri Olivier Ndayikengurukiye. Barumirwa, ntibamenye iyo azananye. Mu gitondo c'uwo munsi Padiri yabonye bantu bamubwira ko bagira bamusubize iyo bamukuye. Mu gihe bari mu nzira bamanuka i Bujumbura, Padiri yaragerageje kuraba iyo yoba ari. Ntiyahamenye neza ariko yibaza ko yari i Muyinga nk'uko amasoko amwegereye yabitumenyesheje. Ico bikoze urugendo rwafashe amasaha ashika 3 imbere yo gushika i Bujumbura. Bamuzanye bamutereye kuri rya barabara nyine bamukurako, baca barigira. Padiri Olivier nta kagufu yari afise, yagenda nk'uborewe ariko arashobora gushika ku rupangu rw'ababanyi. Aradodora aravuga abo arondera, maze umunyezamu aca aramujana hamwe ku kigo c'aho bari. Padiri Olivier Ndayikengurukiye nta ngumu afise, ariko afise ikibazo co gutambuka no gushobora kuvuga neza. Izo ni ingaruka za ya tiritire bamukoreye. Itangaje yakorewe bene bya bintu baza baramupompa. Mu mwanya wa mbere yajanwe ku bitaro Kira Hospital, ariko kubera ko kuri ibyo bitaro ugwariyeyo ataba arekuriwe kugumana n'umugwaza, bagenzi we bashimye kumujana mu kindi kibanza kitazwi. Hirya y'ejo twarababwiye ingene umuryango wa Padiri Olivier Ndayikengurukiye wariko uratabaza kubera hari imiduga y'igipolisi n'iperereza yaguma ikurakuranwa ku rugo rw'umuryango. Hakaba n'abaguma baronka amatelefoni abaza iyo Padiri agwariye. No kuri ca kigo c'abamisiyoneri d'Afrique bagumye hakurakuranwa abantu bavuga ko bakeneye Padiri wo muri Mozambique. Badutangiye iyi nkuru, iryo terabwoba ryaracururutse. Utubazo ni twinshi. Kubera ki abanyuruza Padiri Olivier Ndayikengurukiye bavuze ko barondera mukuru we Kariste, ariko amaze kubitaba ntibamufata, bongera baguma bafunze Padiri Olivier? Iyi ntumbero yo kwaka amahera 20,000 y'amanyamerika yoba ariyo yatumye banyuruza Padiri Olivier Ndayikengurukiye, canke iyo bayadukanye mu nyuma bamaze kubona ko bihenze? Amaherezo ya Padiri Olivier Ndayikengurukiye yari kuba ayahe mu gihe atapfungiwe mu kibanza kizwi n'iciperereza? Umukuru w'iperereza ntiyigeze yemera ko ari ryo rifise Padiri Olivier, ariko umukuru w'igihugu atanze amasaha 24 Padiri Olivier yaciye aboneka ata amasaha 12 aheze.
none General Major Ildefonse Habarurema nawe yaciye aha itegeko nde kugira Padiri Olivier aboneke. Ko Padiri Olivier Ndayikengurukiye ataraboneka, abakozi b'iperereza baciye bahagarika ibyo bari batanguye kwita amatohoza yabo. Bamenye gute ko Padiri aza kuboneka uyu munsi nyine? Mbega kuba yarabonetse byonyine birakwiye canke abamunyuruje bategerezwa kumenyekana bagahanwa bikomeye? Akarere ka Muyinga, Padiri Olivier Ndayikengurukiye yikeka ko yari yapfungiwemwo kagabwa n'imbonerakure yahindutse igihangange c'intakorwako. Shabani nimubona, imodoka ivuga ko yoba yaranyuruje Padiri Olivier Ndayikengurukiye isa n'imodoka Shabani nimubona aheruka gukoresha mu kunyuruza umukuru w'umugambwe seneri muri komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo. Yoba ari Shabani nimubona yakoze bino bintu canke ni bandi bakoze iperereza bakorana? Gushima hari abantu benshi cyane bakoze kugira Padiri Olivier Ndayikengurukiye asubire kuboneka. Hari abo nabonye bagirije Kiliziya Katolike ko ataco yakoze ngo irokore Padiri Olivier Ndayikengurukiye. Sibyo na gato. Ubungeri ba Kiliziya Katolike barakoze, gusa Kiliziya Katolike yashimye gukora mu gacerere, turabifisiye ibyemezo. Gutabariza Padiri Olivier Ndayikengurukiye nabyo nyine byaragize akamaro rwose. Byatumye abategetsi bo hejuru bumva ko ikibazo gikomeye, kubera abantu benshi cyane bace batangura kwiyamiriza iyo ngendo yo kunyuruza umukozi w'Imana. Umukuru w'igihugu yumvise akamo. Abubahutse kuduha amakuru barakoze cyane. Nk'uko twama tubivuga, gutabariza uwanyurujwe ni ikintu gikomeye rwose. Abanyuruza abantu bama batera ubwoba imiryango ngo inume, ariko kunuma ni ugufasha abanyuruza, si ugufasha abanyuruzwa. Turafise ibyemezo byinshi by'ingene ku cyicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura baguma babuza imiryango kubwira ndondeza ibyashikiye ababo canke gutanga imyidondoro y'abanyurujwe. Ntimukumvirize iryo terabwoba. Iperereza ntiryifuza kubandanya rinyuruza abantu atacamira. Turashimiye uwo wese afise ico yakoze kugira ngo Padiri Olivier Ndayikengurukiye asubire kuboneka. Perezida Ndayishimiye yaragize neza gutanga itegeko ku barongoye iperereza, ariko kandi yarerekanye ko azi neza urwego runyuruza abarundi. None ko yitwa perezida w'abarundi bose, ko afise leta yita mvyeyi, nta kuntu itegeko nk'iryo yaritanga kundiriza abandi benshi bamaze iminsi banyuruzwa n'iperereza.